nabishimiye wakoze ndabona ko nkunda ndabona pe Ise merci sorry Mvuga abantu bariko baradotora hanyuma urabizi ko ino nzu ntarayinjira rero ni buri bashobora gusanga ari ababanyi nyene babonye hugubi reka mbaye ndabitaba gato ntacyo sibyo ndaje Karibu. Nje. Karibu. Leo utaanza nadhani. Wangekuwa ulimu kutizana mbona hakivi? Urabizi nawe mu nzira urabizi ko bisaba amadedone menshi ariko ntacyo bitwaye zigomba gushika sibyo. Hanyuma ndarinzi ko ari undi muntu ukora dotora ko nasumenga. Sawa. Ama. Karibu nari kugenga ariko Eko ama. Nje kugushimira. Warakoze. Warakoze kumpa byagifite. Naranje cyane. Abahungu bake mutanga amadorari aho gusa akoze nanda kwize ngaho natemba umengo n'inzu wawe akoze mfano ego so narumvise hanyuma sibona kumenya birakwiye ko twuma tuhagaze ngaha hanze sibyo reka ngaho nanyisho nanje naco gituma nabuze atereka ndaguhe kwanza aho wicara kugira ngo ngende ndakwishyure sibyo sawa ndakoze karibu Umviriza rero cyo kugira ngo ndakubabarire tugeza kumba impuzu tuvugana ukuri nkeneye impuzu kandi nziza apana bwa butenge bw'ingahi bujumbura Burundi bubukotewe oya hari izindi zitwa Cingavi ego ako ndibaza zigurirwa mu Buganda Siwanje nta kibazo. Kandi urazi ibintu byose. Amaherori nayo. Ameraje ndayafise. Nyerekana. Ariko umukobana namanda ubona. Uransigira na bibiri shantu ndire ngahanye. Oya nugira ikibazo. Ariko ndacijana noneho ndatomboye. Oya imyuga yacu ni ya mbere. Imyuga yacu nukuri kandi urazi umuntu abaguhaye umutwe wiwe kugira ngo ukabakabe uhindukize nkorabona ko umukwega umushatsi. Abura uri mu ingasheri ni. Ndaryoheye. Fumusoma basi. Akira rero hanyuma jenge ku kazi. Sivyo bisigaye
urazi ngene turatuyanga nta kibazo ubu umutima uraremye fresh ubu numva merewe neza neka idegeho wari wantaye mu kangaratete Chérie. Oui, c'est ça. Tiens, bon. Mbabarira. Ndabona nagutebeje. Hanyuma mpejeje kumvira telefone bari bantelefone bambwira yuko hari business ngomba kujyamo. Bari kwitegura hano. Kacu ugenda. Chérie, ngende? Yes. Gute. Ega je nkanamutse gushika. Ngende kandi. Ati? Je nkanashitse no se shushu umaze kwinginza ni wanje nanitse urumva ntebe noba ndazirindira. Okay, kuzirindira sawa ariko mbe nakubwiye nta mwanya afise nanje ngaha kongera nsomoke ngira ngende ko ngira nje muri business. Chérie, mbona na sinashobora kugenda. ariko sheri ubona ko ntahava ndaguheza inzu itagira n'ikintu na kimwe ariko mbona nta bureme kubera ibyo ni ibintu bisanzwe. no umva ndabigusabye basi sibyo reka ugende hanyuma nimba rejo nimba ryari kugira ngo bazobe bamaze gushikana bijya byose nakubwiye hama inzu ndayiguhera ku mugaragaro b'inzu babona Shiri mmoja ago ngo tugeme basi shuru icyambere kandi genda gukunda umpayizume kandi norankunda meme n'intebe kino bandazirindira kandi nimba atamasefura ahari amasefura nashaka kuyigurira no mu mahera y'uwanje nimba ari kurya no munsi twoshobora kujya muri ariko je se mvuga umenga uri kurantahura sinzi ko uri kurantahura Desi nimba ko nogenda muhiya genda gumanyine sawa kuguma ngaha anyisi kibazo sawa ariko me nakubwiye ikibazo nanje cyo anje fise sinshobora guhereza inzu ikiri vide Shejo from agenda shise kandi kajyana sawa reka ngura amayinite gaturindaje Atende. Sorry. Ashobora kumbabarira. Jena ndiko ndihuta amasaha agiye. Shobora ngende gatora. Ntabona watinze ariko wase no kwishurana byana kubariye sinzi impamvu wase kunyishura. Ndambye ngo uraza kunyishura. Okay. Kimwe nagomba kubwira yuko bo twaravuganye nyuma ndibaza ko twavuganye byinshi Sawa nanje nagomba ndiko ndihuta reka ngende kubera isaha aranja kuko naratuma isaha ngende twaje ndibaza umwe muhera ko barangenera cyane. Okay. Nta kibazo reka ndakurekeza ariko bijyanye byo bashatse ko nakwishura tuzobifatira umunsi hanyuma twicara ahantu hanyuma ndaguhingisha sibyo none hama mugabo nagomba ndakugusaba ikintu kimwe urashobora kumusohora gatoya n'ujya muduga wawe ushikane ku mugenzi wanje hama ndagupresente ko nubwo ntaramenya inyishu nyayo mugabo ndizera ntugire ubwoba
naje nari nashaka gusohoka kuko justement sinashaka gumanga hano kimwe rero natijije umuduga hamwe natijije umuduga ariko nagomba cyane ngenda ngura amayinite hama ndamutelefone ko naje nagomba gusohoka hama ico tugenda tujyana sawa reka ndakurinde nacu okay reka ngura amayinite go sawa imodoka inzu cha imbere irafata mu mutego kweli Mungu none ngirere ngirere ya ntacyo turavugana kuri telefone ndakwandikira urakoze cyane ariko mana we Imana igira neza umushiri wanje yagarutse ego yo namwe mwirirwa n'ubusa aho kubera igitenge wumvise uciye umubabarira reka shareka ibintu yankoreye wari wihenze reka ibintu yankoreye oya none nihenze kuko irose mwiza ujya mugabo oya nuko wari wihenze hari icyo baye kubera igitenge igisagara kizima anya wofu mumuhanisha iki akagenda avuga ati ego kwe nayo namugiriye gusa erega nanje ndashaka umugabo shega ega urafise umugabo je nta mugabo mfise oya reka umviriza kwanza icyambere afise amateka ngaha muri iki gisagara cyacu ngo yitwa Banderas ngo arakinika atagakini reka yo ngiye kumurondera nanje kwera zarampa ivyo bitenge na wewe reka mana oya icyo nabivuga ahubwo icyatumye azori ngaha nicongera ni yakubwiye ko afise amahera oya umviriza rero tuvugana ibindi kuri ico naco tukivemo iyo mudu tugiyemo siyo abagore turahendwa igitenge gusa nta kibazo niwamubajije kwanza ko yihanuye na ryakosa ko atazorisubiramwo umva we uvuye gusa kwemera arinze aza kunsaba imbabazi isuku yari yaravyiyumviye nawe niyasubira nzoramuzo kwambara Tugana wali kweli. Nagiye kubotike ya mbere sanga amayinite ntayo hama ngenda kugira kabiri nayo iri kure. Okay. Vraiment nagutahuye kandi kudatahura umuntu si byiza nabonye ko nkunda kunyizera ko ari umayinzu
ariko sinashaka ko twamaha dejo tutaranaza ngaha sibyo ntugire ikibazo ngiye ndibaza ko na dejo utazoshika niburi buri n'umunsi umwe gusa okay urakoze hanyuma nanjye ndashima umuntu antahura ndashima umuntu ndamubwiye ikintu akanyumvira bo reka ndabirekeze kugira ngo najye ngaruka noge hama fata urugendo kugira ngo ngende muri ya business nakubwira sana bwe yeah. Oya ni bora me kwa kidogo nje okay ndio ndakusikia ngavara wi mbona ko wihuta si cyo nta kibazo okay bye ngira mutagamita okay watwese cyari ukanze yeah okay bamushonye cyane hanyuma ngomba ngende rero bizi tugende bo uzanye wa mduga muduga naciye mpura n'ikibazo mugiye mu tipe ya telefone kandi ambwira ngo bace nyina we yagwaye araremba bamutwaye muri Kira hospital oh la la none bigenda gute nacerewe okay uko biri kose shautu na depression amani tujana none kubera nda present kwa wa mugenzi wanje oh kijya mugenzi ntaco bijyana kopia ati tuzohura ama tuvugane byose ndibaza kujya musuzumuza byibase sivyo sawa naco okay hama ni wa mbwiye cyane nakubari none se nuko asoko ni kumishira no kwaje oya ntugire ubwoba nacyo bituma nakubwira tujya musuzuba twicaye tuko tusangira ifana nzobibwira byose ndibaza sawa gusa atindusha zitazarenga sawa nanje ndibaza yuko icyo byumva nawe sawa okay tugendere Yes.
Reka sibe kandi ndabibutse bakuzi ba Ishubuja Media yuko ari Ishubuja Media ariko kivi hamwe na team Twenga Wige. Icyo tuguma tugusaba kandi icyo kutuma tukubwira nuko udashaka kugira subscribe hajya ari sabone ugafyondako kugira ngo ugume uronka bishasha bya Twenga Wige kuri TV ya Ishubuja Media. Nashaka kandi ndakwibutse comment zawe, like ziwawe zirakomeye kandi ningira akamaro. Nkuko mwako murabibona kuri kamera nije ndiko ndivugira ubwanje ni PS Patience TV. Ya nushaka kandi kubyibagira gusa ikintu kimwe nanibagiye mwese ndabakunda birori Nyanza ariko bareba niba yogira subscribe